nshaka ko ata n'umwe yogirwa nabi, nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira. Rugema reka nawe akumbura agira ico ashikiriza. Ego mwiriwe neza Rugema. Amahoro neza, murakoze kumpa ijambo. Ego kandi nsubira gushima ibiganiro mukora. Ego numvirije umwanya utari muto ivyo muriko murashikiriza bijanye no kugarukira imico n'akaranga ubuntu mu Barundi. Ico nobivugako nuko ibi bintu bijanye n'imico n'akaranga vy'Uburundi ni ibintu burya wasenyuye ingoma y'Uburundi yasenyuye Uburundi abusenyura mu nzira nyinshi. Ibi turiko turavuga ngaha vyo kugarukana imico n'akaranga no kugarukana ubwo buntu les grandes valeurs, biragoye kubitandukanya. Sinzi jewe ngira ndi mu kibanza kitabereye cyo kubivuga kubera ndi umuganwa nsanzwe nserukira inda y'ingoma, ariko naho nyene ntizonsha intege, ndafise ikintu nshobora gushikiriza cerekana neza yuko niko twategerezwa kubibona, yuko mu gusenyura ingoma y'ubwami basenyuye hari ibintu vyajanye n'iyo ngoma y'ubwami. Aha turakunda gufatira ku mibano, ku mibereho myiza yari ico gihe, ariko kugira tuyifatire ko muri iki gihe bijanye n'intwaro ihari, ni ukuvuga le système de pouvoir, ni ukuvuga repubulika, biragora kuko ibintu vyose burya ku ngoma y'ubwami ibintu vyari bifise urukurikirane, hariho hiérarchie, murambabarira igifaransa urumva vyari bifise ukuntu bikurikirana. Umuntu wese yari afise, umuryango wose wari ufise amabanga nk'uko mwari mubizi. Umuryango wari ufise amabanga yawo, wari ufise amabanga ujejwe, ariko bikitwa ko umuryango ujejwe ibanga mugabo bakukira ibwami. Ivyo rero vyasigura yuko yari nk'ibintu vyo kuba magiriranire mu buzima bwa misi yose. Abarundi umwe wese akagira igikorwa afise mu gihugu, mugabo bakagira aho bahereza ibwami. Ubu urumva rero bisa nuko mu gutembagaza ingoma y'ubwami kwabaye nko guca umutwe, aho abo banyamabanga, aho iyo miryango yari ifise amabanga itaba ikironka aho ikukira. Ibi rero bigasigura yuko ibi turiko turavuga n'ibijanye n'ivyo vya spiritualité, n'ibijanye uko Abarundi basenga kera, ivyo vyose vyari bifatanye n'ubwami. Ubu turiko turavuga rero ngo mbega vyogaruka gute? Ico ni ikibazo uca wishura nyene, vyogaruka gute? Kuko mu Kirundi baravuga ati umwera uva ibukuru ugakwira hose, ariko uwo mwera uva ibukuru ugakwira hose vyitwa yuko witabirwa na bose. Ni ukuvuga b'abanyagihugu, jewe ndaganira n'abanyagihugu batari bake, hariho abanyagihugu n'ubu bagifise ibanga ry'ibwami, barihererekanye abana n'abuzukuru.
kandi hari ibanga. Iyo tuvuze ibanga, mu ruhande rumwe rubifise insiguro y'igikorwa, mu rundi ruhande bifise insiguro y'ikinyegezwa, mu bindi bifise insiguro y'ikintu wishimiye ugenderako kikugize nk'umuntu. Urumva rero hariho abanyagihugu, iyo mvuze abanyagihugu ego mbafatiye mu bwinshi, ariko ndabivuga mu ntumbero y'uko itembagazo ry'ubwami benshi babona yuko umenga kwabaye guhindura intwaro gusa, vyishe ibintu vyinshi gose, ibintu vyinshi mudashobora kwibaza, vyishe ibirusha ivyo abakoroni bakoze, kuko kwa kwikukira kw'abarundi, uko umwami Mwezi Gisabo yashaka yuko ata munyamahanga yo kwinjira muri ico gihugu, barabona yuko kureka umunyamahanga akinjira mu Burundi ariyo ntango yo gusenyura Uburundi. Murazi neza no gushika twikukiye, iyo ntayo kwikukira twayihabuje ku ntwaro y'ubwami, ariko ukwikukira nyakuri vyari ivyo nyene vyo gusubira ku mico n'akaranga nk'uko abarundi bavyumva. Imbere yavyo hari umwami Sebarundi, kandi ari we yahagararira iyo mico n'akaranga. Ivyo vyabonekera ku muganuro. Ivyo rero nivyo twabuze barundikazi. Twebwe iyo turiko turavuga tuti ntibitangaje kubona abarundi turiko turajyana, turafise igituma tubivuga. Turazi yuko ivyo twayagiwe n'abakurambere, ivyo twayagiwe n'abanyamabanga bakuru b'ubwami, nivyo natwe dushaka kubashikiriza kugira tubone, twereke abarundi aho twatereye ako karangamuntu k'abarundi, aho twatereye uwo muco n'akaranga, ubwo buntu, ubwo bufasoni, ubwo bushingantare. Aha rero hari ico mpava mbaza umushingantahe Rugambarara. Aha mumbabarire ngiye gufatanya n'ikintu coca citwa ngo ni ca politike, ariko si politike, kuko jewe nk'umuganwa w'Indahingoma, nserukira Indahingoma, jewe nta politike ndimo. Iyo tuvuze kugarukana intwaro y'ubwami ntituba turi muri politike, kiba ari ikintu co kugira turabe ingene twosubiza hamwe abarundi. Nk'uko nabivuze, gusenyura ingoma y'ubwami ntikwari guhindura intwaro gusa, hasenyutse vyinshi. N'ubu rero kugira iyo mico n'akaranga, bwa buntu, bwa bushingantare, bwa bufasoni, kwa kuntu abantu bagendera ubuntu, nta mpemuke ndamuke yavugwa, vyari ibintu, hariho ordre sacré, hariho ibintu bitunganije imyaka n'imyaka, vyasenyutse umunsi umwe. Urumva rero ivyo nagomba kubaza umushingantahe Rugambarara, ivyo bintu vy'amasezerano ya Arusha yari muri vyo, hariho n'abandi ngira boba bari ngaha boba bari muri vyo. Iyo ndiko ndavuga ivyo kugarukana intwaro y'ubwami nk'inyishu ku ngorane zihitiye mu gihugu, naha nyene simba ndiko ndavuga ngo tugarukane
ingoma y'ubwami kugira hahinduke intwaro gusa, ndabivuga kugira dusubire kuri ya mico n'akaranga, kandi turacafise abanyagihugu bakivyiyumvamo gushika uno musi, abanyagihugu bari mu moko yose. Ivyo vyerekana neza ko ariyo nzira yo gusubiza hamwe abarundi, tukabibutsa ko ari abarundi bagize Uburundi. Ico rero nagomba kumubaza ni iki, kuko iyo ndiko ndabivuga nababwiye yuko jewe nsa nuko umenga ndi mu ruhande rutari rwo kugira ndabivuge kubera ndi umuganwa. Nagomba ndamubaze ingene babishitseko Arusha, bakavuga yuko bagashira muri Arusha mu masezerano yuko umuhari canke umuntu canke umugambwe ushoboye kugarukana intwaro y'ubwami biciye muri referendum bishobora kwemegwa. Murumva yuko ni ikintu carimwo abashingantahe, abakuru b'imigambwe bagiye hamwe bakacumvikanako bakagishikako. Aha rero nagomba gukebura bamwe bamwe bahora bibaza yuko jewe noba ndiko ndashaka kugarura ivyo baganwa kubera ndi umuganwa, arije ndiko ndabivuga jenyene muri iki gihe. Mugabe imbere yuko nyishura nagira mbanze ndabaha akarorero kerekana neza umurundi wa mbere yashatse kugarukana ivy'intwaro y'ubwami. Uwo nawe ntiyari umuganwa, umushingantahe Alphonse Rugambara aramuzi. Uwo mushingantahe yitwa Hitimana Mathias. Niwe mu 1992 yashinze umugambwe witwa PRP, yawushinga witwa Parti Royaliste Parlementaire. Uwo mugambwe mu nyuma mugabo bikiri muri iyo muri ajya myiyamamazo bahavuye Buyoya yahavuye avuga yuko umugambwe utokora nk'umugambwe ugomba kugarukana ubwami, mugabo woba umugambwe wa Repubulika. Ariko uko bigenda kose imyiyamamazo yabaye muri uwo mugambwe, nari muri iyo. Uwo mugambwe mwibuka neza abari bahari ico gihe, wabaye umugambwe ugira gatatu mu gihugu inyuma ya Frodebu, Ifrona na PRP. Hanyuma jewe kuco ndabizi ko nuko mu gihe umushingantahe Hitimana Mathias bankiye yuko umugambwe witirirwa kugarukana intwaro y'ubwami, nawe yari muri ivyo biganiro vy'amahoro vya Arusha. Kubera bamwankiye ico gihe, yahavuye, ivyo ni ibintu twaganiriye nawe na jewe twarabiganiriye, arambwira yuko vy'uko bashize igarukanwa ry'intwaro y'ubwami muri Arusha vyahavuye bija mw'ibwirizwa shingiro, n'ubu birimwo, yuko vyavuye ahanini kuri we, kandi n'abandi bamushigikiye bumva yuko ishobora kuba inyishu ku ngorane ziri mu Burundi. Kuko niyo ntwara abarundi batari bake b'abanyagihugu, niko novuga ko abanyepolitike bobo bagwanira politike baraba inyungu zabo, ariko mu banyagihugu baracimva mu iyo ntwaro y'ubwami. Aha rero kugira mbanze mbaze umushingantahe Rugambarara yotubwira neza ingene ico kintu c'ugarukana intwaro y'ubwami cemewe Arusha, hama kikaja mu ibwirizwa nshingiro mu ngingo yaryo ya 4, n'ubu kikaba kiriho,
hanyuma jewe iyo nkunze kuvuga nti tugarukane tugerageze turabe iyo ntwaro y'ubwami ingene yogaruka ugaca usanga jewe nsa nuko benshi baca basa n'abantera ivyatsi ati wewe ugomba kugarukana ivy'iwanyu vy'abaganwa vy'ibiki ariko nagomba ndababwire kandi yuko uwo yatanguye kubikora ni umurundi. Hariho abakunda guteranya abarundi jewe sinshaka gufatira mu kivunge canke mu kuglobaliza ngo abahutu abaganwa abahima abiki. Uyo murundi wa mbere yashatse kugarukana intwaro y'ubwami washaka ndababwire n'umuryango wiwe n'ahava Hitimana Mathias n'umurundi yaritavye Imana imwakire yitavye Imana mu 2003 n'umurundi ava mu ntara ya Bururi muri komine Rutovu kandi akaba ava mu muryango w'abahima. Ibi rero abahora bavuga ati Rugema avuga kugarukana intwaro y'ubwami kubera ari umuganwa, murumva neza yuko uwagize iciyumviro ubwa mbere ari n'uwo bahava bita yuko ari mu muryango inyanka Burundi bagiye baravuga ngo ava mu muryango utumvikana n'abaganwa. Ahantu nagomba muhazirikane gatoya kandi nababwiye yuko uwo mugambwe akiwutangura wabaye wa gatatu mu gihugu. N'ubu rero barundikazi nta kibi nta giteye isoni ntaco abami bakoreye kibi abarundi. N'ubu ni mukubita agatima mpembero, iyo umuntu agwaye bamuhaye umuti naho burura urahumiriza ukawunywa mugabo ugakira, kandi bavuga ngo imiti ikora ikoranye. Abarundi nitubone ko twaherewe no kubura inyishu ku ngorane zihitiye mu gihugu imyaka 60. Aha rero nagomba mbanze nishuye ku bintu bamwe bagiye barashikiriza bijanye no kugarura ubuntu mu Barundi, ibintu bijanye no kugarukana iyo mico n'akaranga yari ifatanye n'ingoma y'ubwami. N'ubu mworaba mukiga mukaraba muti mbega iyo ngoma y'ubwami igarutse ntiyogarukana ivyo vyose. Hanyuma rero nsozere kuri iki kibazo nagomba kubaza umushingantahe Rugambarara, nagomba ndamubaze simpave nsubira kwerekana ko umenga ni jewe mfise ico ciyumviro co kugarukana intwaro y'ubwami gusa. Ndabahaye akarorero k'umushingantahe Hitimana Mathias umuhima ava mu Rutovu mu ntara ya Bururi, niwe yatanguye ico ciyumviro. Hama na Rugambarara atubwire nawe uca avyiyumvirako kuko aramaze igihe kitari gito yigisha akahise ku Burundi ariko arabinonosora. Hanyuma tubwire neza uko ico ciyumviro wewe uko yagifashe ubwa mbere na mbere bakiri Arusha, n'ingene agifata muri iki gihe, n'ingene abona yogifatanya n'ingorane canke inyishu z'iki gihe. Murakoze, ico nico kibazo nomubaza. Ego urakoze cyane Rugema. Reka kumbure duha akanya Dr agire ko aca natubwirira na conclusion y'ikiganiro